Yes guys, inshuti bakunzi banje muraho, ndabaramukije mumeze neza. Reka tuvyizere gutyo nyene ko mumeze neza. Ikaze na karibu rero mu kiganiro kigufi nabateguriye uyu munsi kw'iri genekerezo rya 10 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, tariki 10 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Nkuko nari nabemereye ejo, navuze ko nza tukaganira uyu munsi, tukaganira ku bijanye n'amaviza ya feki. Nari nabibemereye ko nza live ku murango, hanyuma birangora, niyo mpamvu nciye nza mw'ijoro kugira ngo tuganire gatoya. Nta mwanya munini mfise, ariko ngo batuganire akanya gatoya byibuze. Woba uri mu Burundi ushaka kuja Canada, USA canke Europe canke Aziya, ariko ukaba ntufise viza kandi ukaba wipfuza kuyironka, ni gutyo rero haca haboneka abantu benshi baza mw'inzira bagerageza kwiyitirira abana bariya, bagerageza kubaronderera amaviza mu ntumbero yo kubakemurira vya bibazo vyanyu mufise. Bino rero ndamaze kubibona cane mw'iyi misi, maze imisi ndabivuga ko hari abantu bagiye banyitura bampa amaviza, banyereka ngo ndabahabire bahaye amaviza ko ari aya vrai, hanyuma nababaza uko yaronse, ugaca usanga n'umwana yokumva ko ari ubusuma. Rero ngomba ndabacire agace mu majambo make ukuntu bibwa ku bintu bijanye n'amaviza, ibintu wokwirinda canke ibibazo woha umuntu akubwiye kugira ngo uhe viza, kumbura ubonye abikiriye canke abigutunganirije gutyo woheraho ukiruka, ariko ibaze urinze wibwa kandi n'ibibazo mu mwana kubwire ngaho utagerageje no kubikora canke kubimubaza, urumva nawe ubifisemwo uruhara mwo kwibwa. Umuntu wa mbere yampaye viza ambwira arayindungikira, ndaraba ngo ndabira ngo iyi viza kuko ari original, ndaraba nsanga ni ikintu bafashe urupapuro baraskana, baca bafata ifoto ya nyamuntu bayomekako. Nkiraba ndabona ati yemwe murabona ko atari viza koko, nta no kwiga umuntu acisha mu mashini ngo arabe uburyo bwo gusuzuma, no oya. Ndababwira n'uburyo ushobora kuja kubikora kugira ngo usuzumishe viza kumbure mu gihe wiketse ko ariyo, kandi ndababwire yuko viza wiketse ko ariyo canke atariyo ukaja kuyisuzumisha ahabigenewe, ntibashobora kugufata niba ari ya feki ugiye gusuzumisha utagiye aho hantu. Urumva ugiye gusuzumisha kugira urabe ntuzohave ugwa mu kaga, uvuga ati reka nze kuraba yuko ariyo sinze mpave ngwa mu ruzi. Ariko ugiye kurira ngo ugiye mu gihugu runaka bakayigufatana, ibi ya feke bagaca banagufunga. Ariko ugiye gusuzumisha aho ntaco bakugira. Ndafise umuntu bahenze araza gusuzumisha kandi n'ukuri ntaco bamugize. Uno muntu yarampaye viza ya mbere, narayiravye, aba ndayiravye nca ndamubaza ukuntu yayirose, maze kubona ko ari ya feke. Ati wayirose gute? Arambwira ngo jewe ngo umuntu nzi ngo asafirisha abantu ngo barera mu bihugu by'Abarabu, ngo ndondeye ku telefone ngo hanyuma ngo arambwira ngo arabana mu bihugu by'Abarabu ngo mfashe ngo ndungike abandi bantu, hanyuma ngo ndamufasha ngo ndamuhereza ngo mwene wacu rero umuntu w'umumama ufise mwene wabo. Hari n'ubundi yayimpaye mw'iyi misi nawe yambwira ko agomba asafirishije niba ari umusaza wiwe, ibintu nyene vy'ubusuma kubera byumvikana. Ikintu cya mbere rero nihutiye kumubaza, nabaje ukuntu bahuye, mbere ati twari ku matelefone, muganira gute? Ngo turaganira, ngo turaganirana, ngo turandikirana. Okay, none mu kuyiguha yagusavye iki? Mu kumpa viza yambwiye ngo ndungikire ifoto, ngo ndungikire ngo na fotokopi ya passport, hanyuma ngo nshenda gusabira viza yo kuja hehe? Yo kuja muri Qatar. Okay, ndamubaza ati none wewe wumva ivyo ari ivyo? Yego. Ati wewe mu kurondera viza ya mbere kugira ngo uje mu bihugu by'Abarabu muri Qatar wabigenje gute? Kinaje kumubaza, arambwira ndabona yuko ari kutamenya
uwo ari we wese yo kwibwa. Ngo nabwize ukuri rero, mu bintu muzirinda bya mbere, telefone, umuntu umwe ku telefone akakubwira ngo ngomba ndagukorera ibi, ashaka azoba ari Amerika canke i Buraya, wanashaka nk'uko turiyo, ibyo ntavyo ashoboye. Ivyo bintu ntavyo ashoboye, nta muntu ashoboye kuguha viza yo kuja mu bihugu vya Buraya canke Amerika. Ahubwo icyo agufasha, iyo yagukunze agufasha kuyirondera. Kuyirondera rero navyo nivyo ngirira ababwira uko bigenda. Mbanze mpeze kwanza uwo yahenzwe. Uwo yahenzwe umva ko bamusavye ifoto gusa, hama akamubwira ngo reka tuyikurondere ngo tuyigutumire ko hariya. Amanyanga atabaho n'ukuri. Nta muntu ashobora kugusabira viza mu buryo nk'ubwo. Ngo nabwire uburyo ushobora kubona viza, ushobora kuyironderera. Ukuntu ushobora kubona viza nziza ni uko uja muri ambasade. Nk'ubu dufate ugomba kugenda muri Canada n'akarorero, ukaba uri mu Burundi, ndakeka mu Burundi nta ambasade ya Canada ihari. Igihugu cyose wowe urimo, wowe ugenda uja online, hanyuma online kuri web cyangwa website, muca muvyumva abantu musobanutse ndibaza, ariko n'ubu batabizi arashobora kubwira umuntu akamufasha agatuma amuha amahera makeya, kandi ntaba ari menshi nk'uko bokwibwa. Hanyuma ukagenda kuri kurwo rubuga rw'iyo ambasade, ugaca ubaza ikijanye n'amaviza, viza yo kuja muri Canada hasabwe iki, ukagira research muri ubwo buryo. Ni gute noronka viza nshaka kuja muri Canada ndi mu Burundi? Ugaca winjira muri iyo system, ugaca uraba ivyo banditsemo bisabwa. Ntibiba binyegejwe, biba biri public, ntibiba biri private. Nama website ari private, nta bintu bindi, nta mabanga ariyo, ni ibintu nyene vy'abantu nyene bakeneye kujayo. Ugaca usura iyo site ukora bati okay, keneye gusaba viza y'ishuri, nshobora gutanga ibi n'ibi, nkatanga ibi n'ibi, ukamenya kuja kubirondera niba ari impapuro bagusaba, nimba ari amafaranga school fees bazogusaba hariya angana uku mu gihe uzomara iki n'iki, ayo mafaranga nayo waje kumva ko yaronka. Nimba uvuga ati ngiye kubayo, navyo ukaraba ibisabwa, ivyo byose biriko. Mwico gihe gice gikurikirana n'igiki, kubibona bica bikurikirana no kuja kuri ntuze yabo, system yabo ya kalenda, ukabasaba rendezvous, uka booking appointment mwiyo ambasade, ukabwira ati nkeneye ko nza gusaba viza y'ibi. Aho wabonye ibisabwa, nimba ari document uzogenda ujanye, arizo printinga ziri mu PDF, wamaze kuzi downloadinga, hanyuma ukaziprintinga, ivyo uzuza ukavyuzuza, ivyiwawe bwite ujana ukabijana, hama ugatora pasiporo, ugaca ku mupaka ugana ahantu ugiye, ugasaba viza bagaheza bakayiguha. Ngubwo uburyo bwiza bwo gusaba viza bakayiguha, kandi ubwo buryo ntibeza ngo gukora amafaranga menshi. Ugeze muri ambasade, amafaranga bakwisabira barakubwira ngo rero shaha hakenewe amafaranga aya n'aya. Ya mafaranga bakubwiye ntibitanga, utayatanze ntibayiguha. Bakubwiye ibikenewe, ibyo uzotanga, ikintu bakubwiye utabitanze ntibaguha viza, kandi bitanze barayiguha. Rero umuntu azokubwira ngo ndaguha viza, ikintu cya mbere mpereye ko n'ukuri wumve yuko atamara azoguha viza, ngo uri mu Burundi ngo reka ngo ndagusabire viza. Iyo gusabira viza gute? Ko nyine umuntu ariko araguhenda ngo gusabira viza, nawe ubwiwe ari mu Burundi, ntafise yaja kubera ko adashobora kuharonka, mugabo ashoboye kukwiba ko aguhenze ubwenge, nawe ugaca wemera. Niyo yoba ari muri Amerika canke mu Burayi, nta muntu abwira ngo reka ndaguhe ngo viza, ngo ndaguhe viza, ngo ndakurungikire, ntibikunda. Urindira kuja muri ambasade, nibwo buryo bwiza, kuja muri ambasade hanyuma bakayiguha. Abandi bazironka mu bundi buryo ni abantu usanga bari nk'impunzi, abo barashobora kuzironka batagiye muri ambasade, kubera yuko hariho ahabijejwe baba babakiriye, babijejwe kuzitunganya, bakabafotora canke bakabakoresha ama interview,
hama bakabuzuza ibikenewe viza bakazibazanira nk'abasabiwe ubuhungiro dufate mu bihugu runaka, abo zivayo zikabasanga hamwe bari bagaheza bakagenda uko bazisabiwe n'ababifitiye ububasha. None umuntu muri kumwe ngaho mu Burundi yo gusabira viza gute? Nko muri UN impunzi zirazisabirwa kubera ko barabafasha bakavuga ati hariya muri Sweden canke muri Amerika bakeneye impunzizi, wewe bakagusabira akagutanga kuko bafitiye uburenganzira n'ububasha barya bazungu, hanyuma bakiga ivy'iwawe bana birakwiye, bagafata imyirondoro yawe ukagenda ugafata ibikumu bakagufata ibikumu vy'intoki bakaraba yuko hama we viza yawe ikaza ikagusanga ngaho hantu uri. Niyo kuvuga ngo uri mu Burundi mureka ngo bakuzanire viza ntibikunda vraiment, bakora bahenda. Abagenda muri Qatar bajya hari ukuntu baragenda muri pafe bajya visa amakampuni aba yemewe, kandi aha muri Qatar no muri Aziya burya viza yo kuja muri Amerika no muri Canada na Qatar sico kimwe bantu b'Imana, niko nababwiza ukuri ntimunavyitiranye. Iyo ushobora kuyibona baranayibona vyoroshe abafise aje amakampuni, mugabo mwazobwira ngo ndabujane ngo muri Canada ngo ndaguhe viza, atari Canada nyene mwivuganiye ngo iguhe, ari umuntu yakugiriye batanakuzi mwe ntumva ko bariko baraguhenda. Abo bisaba ko muraba neza kugira ngo mbaze babibe, ushaka viza wigereye ahantu muri ambassade uyisabe bayiguhe canke bayikwime, mugabo apana ngo umuntu muhoreye ku telefone ngo reka ndaguhe viza nawe ugaca wemera agaca kurungikira, akurungikiye ngo mpifoto ugaca uyimuha ngo nuko ifoto ya passport agashima ntimuzinanye ntimuranabonana, ugaca ubimuha ibyo bintu bibiri, haheze iminsi ibiri ngo agaca kurungikira urupapuro ruri skane yafashe ya foto yawe akomeka ko kuri ku kindi cyangombwa c'uwundi muntu nka viza yace identity, agaca yomekako ya foto araskana gusa agaterura ifoto agakubita kuri rwa rupapuro agaca aprinting agaca gusohorera agaca kuhereza ngo ni wiviza, akahindura amazina n'amatariki byose n'ibintu bikorwa n'ibintu byoroshe cyane gose, ugaca umuremeka amafaranga hanyuma ngo wibwe. Kumbura nimbura ingano utari bwibwe nizere kutazibwa mu bwo buryo. Viza urayironderera, utayirondereye naho uyikurondereye arayikuronderera hanyuma ukagenda muri ambassade bigene nk'ubu dufata umuntu ari bwe ngo muri Canada cyangwa muri Amerika ngomba nkurondere viza, arayikuronderera akagenda akayigusabira, mugabo ugaca ugenda wowe nyene muri ambassade ugashikayo ugashika indani bakakubona bakakwenteroja bakoresha interview bakakubaza witwa nde, uvuka he, so ninde, ugiye he, ugiye gukora iki, mbere aba yakubwiye n'ivyo uvuga, ivyo yavuze akaba arivyo nawe uvuga, urumva mukishura co kimwe ibibazo, gutyo rero kazoheza ukabona ya ntuze yawe. Yego ubu uriko uraburana rega ugiye nko mu rubanza kuburana, kuko niyo bivuze nabi barayikwima, bivuze nabi barayikwima, kandi wagiye wageze yayigusabiye kubera ko bivuze nabi, bisaba ko ivyo yavuze canke yabwiye uvuga ivyo uvuga. Reka banje muri commentaire ntivyuguruka, komera mutama, ubusuma bwaragwiriye, murakoze kudukebura. Yes yego cane. Hano comment ni nyinshi ndazi ko zari nyinshi. Ibyo muraba neza abantu b'abanyabwenge barabaye benshi, barabara udufaranga mudafite rimwe na rimwe mudafise nawe mudabikeneye, murumva ko bitaba ari byiza. Sha uyu ngo mbari sha uyu Mrs.
yawe muhimbiri Moses yatanguye kurogota ko atabanyuruzwa bahari, turagusabye uduhe seve yiwe niyo avuka, kuko mu bariko batukisha igihugu arimwo. Mbiriza Chantal, uwo Moses nabonye ntabonye kumuta ko umwanya muremure, kubera ko avuga ibintu bitagira akamaro, ni gutukana gusa, gutukana n'abakozi b'Imana. Urumva ibyo nta muntu bivamwo, uno yatangiye gukora ibyo bintu. Reka nzomukorera ko akaganira ejo, ndabereka ukuntu atagira ntuzenya neza, ariko mbona atontesha umwanya. Nk'ubu ndiko ndabaganiriza ibintu by'akamaro, ndabereka ukuntu mutokwirwa ku bijanye n'amaviza. Urumva nk'uwo mwanya sinowuta ndawuha Moses, nawe urumva ko ntibingana. Genda ivy'akamaro urya nta kamaro amaze, cyamaze no kuri ivyo avuga ni gutukana gusa, murabizi. None hari ikintu cy'akamaro mupfura yo hajya n'abaja kumuraba n'abagomba nyene kwiyumviriza ibitutsi. Ubusuma bwaragwiriye, murakoze cyane kudukebura. Yes, komera mutama. Okay, hepfo ubundi mwe ntibyuguruka, mbongira bivana n'amarezo yawe canke uburyo bw'amayinite, ariko Facebook wari unzi wigera ko na video urayugurura. Sabanyabwenge n'ibisuma, duha umuco wawe twumve. Yes, okay. None dufate ko umuntu ayikeneye, none ayisabye akayihabwa n'igihugu kigira kimwakire, ayiriha gute? Bajya bayiguha Innocent, bajya bayisabye, bajya bayiguha, ntibayiguha uko gusa, bakwereka n'ivyo ukora, baguha document cyangwa bakwereka konte, batakeneye amafaranga aya kugira uzujeyo. Kandi noneho ibi ndakubwira byo kuza gukora research, ugenda warabonye amafaranga akenewe n'ibikenewe, ti hakenewe amafaranga uzorya igihe ki, hoteli iyi, ishuri iri nimba ugiye kwiga, canke amafaranga azoguhamba upfuye, canke azogusubiza inyuma, ibintu nk'ivyo. Ayo mafaranga bari ngaho ubu yabona. Rero wigiye muri ambasade, ibindi ushaka urabibaza, bakanacabwira n'ibindi bikenewe, bakakwereka n'ibindi bikenewe, hanyuma uza kuriha, ukaja kuriha muri banki kuri konti baguhaye yabo. Aho ni hatabusuma buhaba. Nayo murakubwiye ngo ndungikira amafaranga, ngo akaguha konti yiwe, ngo kureko kashi ugacuma urungikira, ngo urikura rihaviza ngo yarakurihiye. Ibyo bintu byumvikana. Nuko rero wewe warombajije mwana Innocent, baza ko bavyumvise ngo akayiguha n'igihugu kimakire ibihagute. Okay, wavyumvise ukuntu kugira kikwakire bamaze kuyikwemerera kwanza, banzo bijye kwemerera, bayikwemerera bakayiguha, ashaka kugira n'ukuntu yiriha, hanyuma ukagaheza ukazogenda muri ico gihugu. Nuko bigenda, hagize umunsi wo kugenda n'itariki n'umunota, ukagura itike y'indege, hama ukagenda ukerekana iyo tike, hanyuma ukurira indege ukagenda. Nuko bimeze. Mugabo umuntu akubwiye sino bivuga byose, kuko nanje hari ibyo ntazi, mubundi ko ndabaciye amajambo make byibuze ivy'ingenzi mu byumve. Si ukuvuga ngo umuntu yoza gusanga kubwira ngo mbarakurondere ikintu. Ndababujije vraiment, ndababujije kandi ndabihanikirije umuntu wese akurikiye video, ntuze wiyibwe n'umuntu akubwiye ngo ngomba ndakuronderere visa ndakujane muri Amerika canke mu Burayi, wibereye mu Burundi. Niyo muzamubana wewe kuko atagiye, kuki wewe batagiye yarahanga, nta munahanga aho hantu n'amafaranga. Ukuntu babigenza rero, ubwa mbere atangira kubwira ngo urumva nta mafaranga nzogusaba, amafaranga uzoyankubwiye. Hanyuma mutangiye kuganira uko hari iminsi, ngo hakenewe utuntu dukeya, ngo urondera nko $100 ngo ijana urirose, ngo hakenewe $200, ngo na 50, ngo $300. Ukavuga ati nako ndijana naritanze, reka $200 ndayatange. Haheze iminsi ngo vraiment ngo vyakunze, ngo yibona ngo mugabo ngo utazanye 1000 ngo tuyiguha, ugaca ukoroka cya 1000 ugaca ukimuha $100, si 3,500 kigiye. Haheze iminsi warageze ko tuzakurira rero, ko muja kurira ngo uzana amayitike y'indege, ngo nangahe $2,500, ugaca ubikosohora ugaca ubimuha. Wibwe bingahe?
nta muntu akuronderera viza utigereye muri ambasade, ivyo mubifate mu mutwe, sauf abo bagenda Katari gusa nk'ubu vy'Abarabu bajanywe n'aya makampuni azwi, bano bararungikirwa viza. Urumva ukuntu bigenda nabo nyene ukuntu bigenda, wowe ugomba kuja muri Katari utanga vyangombwa vyawe, pasiporo n'irangamuntu bikuranga, bagaca babirungika muri Katari mw'ikampuni izwi hariya, igaca igenda muri leta igaca igusaba ikavuga ngo ndasavye Inosa aze kunkorera avuye mu Burundi. Katari gaca igukorera viza bagaca bayirungika mu Burundi, wowe uri mu Burundi ya viza ikabira gushikiriye, ugaca ku kibuga c'indege ukayerekana. Si ukuvuga ngo nawe ngo mpa agafoto gusa, urumva ngo ndi muri Canada, ubona ko si kampuni izwi, ni umuntu utanazi ariko araguhenda. Vraiment bikoresha ubushobozi no kuri. Ejo navuze ngo basiza muzana ndabasuzumire muri commentaire abantu ngo wego bigira bamenya ngo urabizi viza ya vrai ni ya fake ntigo yo gusuzuma, nuko rero nayo gusuzumira cyane. Kandi ivyo se none ivyo bitwaye iki? Wewe uzana kurangira ntaco bitwaye ivyo, si yo mba ngenda guhira barabona ngo nayitanga niho byari gusuzuma gusa. Umuntu ngo ndayiguha utampaye amahera imvuga ati yime harimo cuma ndagusuzumira, ntibishoboka. Kampuni gusa nizo zindi bikora, amasosiyete niyo nyine ashobora gukora ivyo bintu yemewe n'amategeko. Reka turabe hano, nashaka ndakubaze nk'ubu ugiye kuri viza d'étude, ni ngombwa ngo ushikeyo wige, ushobora kureka kwiga ushitseyo? Ikibazo ntacyo nzi kweri, ikibazo ntacyo nzi kuko abantu bose jewe nzi baje kuri ku ma visa d'étude bose bashika biga, bakabanza bakiga ijya mwaka wa mbere bakawumara. Hariho ibihugu usanga binagoye ku buryo bakubwira ko hariho amanota utayashikanye uca usubira inyuma. Bino rero birakurikirwa nuko wiga, ubonye ya manota utayarose ugaca unyereye bakakubura, viza ikabanza igahera igihe baguhaye, hanyuma ugaheza ugaca ugenda ku gipolisi bakavuga ati jewe nta byangombwa mfise kandi narase gutaha kubera ko bini ubukene n'ibindi sinzi bivana n'ibyo ushaka. Hanyuma ku gipolisi bagaca bakwakira bakakushiraho abandi barindiriye, bakazogukoresha ibibazo bya interview yakubaza neza iby'iwawe. Uburanye neza ugatsinda ugaca uguma ngaho, uburanye nabi bagaca bagusubiza iwanyu. Ni ibintu bibiri rero byiza, urabanza ukiga. Iyo wize ugaheza nta riske yuko uzosubira inyuma ihari, wowe uriga ugaheza, hanyuma uhejeje ishuri niho bemeze neza kabisa ari by'igisirimu, ugaca babwira ati je nahejeje sinzosubira hariya. Kandi barakwishimira kubera ko baba baguhaye ubumenyi, uburi ncabwenge, baba bashaka ko uca bakorera ibyo bintu wize. Rero ugiye kuri iyi visa d'étude kenshi uriga kuko nta buryo utokwiga, kuko hari amafaranga uba werekanye. Aya mafaranga uba werekanye none ndasa yuba uziga ko nyene hariya, sinzi ko ari abanyanga bakoresha kombure bakagenda batayafise, ariko ibyo ntabyo nzi. Inyishu yenda guhaye ibyo udashobora kwiga ntabyo nzi, ariko urumva ko jewe ibyo nzi ubwirizwa kwiga. Abo nzi bose barize vraiment, mugo bahejeje kwiga bagaca bigumiriye. Ndaza abantu bashika nko kuri 3 bize baraheza, bahejeje tisa batwahejeje ikintu dusubira hariya. Rero umwe n'umunyarwanda bose n'abanyarwanda, nta murundi arimo vraiment, turi kumwe hano. Tubwire ubu tuguteze yompi kubijanye na visa d'étude nabivuze. Hanyuma none ko nk'ubu wumva ngo ufite amafaranga angana na 15 miliyo ngo ngo wagushikaye muri Canada, ayo mahera aheza akaribwa ninde ayakira?
abo bariko baraguhenda kwanza ntibakubwira ukuntu ayo mafaranga yokenze miliyo yabaha erega ntibakubwire ati hakenewe kenze miliyo uzoyaduha kubera uku uzoyaduha mu buryo ubu ivyo bintu nivyo bikenewe ko uyu munsi tumenya jewe nawe uwo muntu agomba kujana muri Canada ivyo bintu abwirizwa kuba bizi vyanse bikunze abwirizwa no kubigusobanurira niba agomba kujana muri Canada akujanayo gute ayo kenze miliyo ashaka kumuha kenze miliyo kwanza nkubwiza ukuri kenze miliyo ntiyo kugeza muri Canada ndakubwije ukuri sindiko ndakubesha kenze miliyo ntiyo kushikana muri Canada mugabo ugiye kuri visa y'ishuri muri Canada urashobora reka ndabereke abantu mu maze secondaire murafise opportunity yo kuja muri Canada nimba uri kurankurikira genda wa applying usabe visa y'ishuri uje muri Canada birakunda no kuri tegura miliyoni 20 canke mbere nka kenze ndibaza ugenda uvyigirire muri ambassade bazoyiguha byo muri Canada atana amanyangu aciyemo ngo atana ibiki n'ibiki oyaye hari abantu bifasha abantu muri ville kandi nabo nyene bajya abantu babifasha abantu muri ville ku ma office yemewe ntibagusaba amafaranga wewe ijya ambassade ya Canada urayikontakta amafaranga akenewe ukayariha kuri konti ya Canada mugabo ntiyariha ngo yahebajya abantu ya impembo abari mu miliyoni canke ibihumbi 100 canke 50 karore hashaka kurengayo arenzayo ariko arakwiba ntuzu yabahe chemba ariko nabavunira akagohe ubundi muzoze mukora ibyo mushaka kuko je nta byinshi cyane nzi mugabo ndiko ndababwira ibintu bishobora kubafasha n'imi buri Burundi naho ushatse kuja Katare amashira hamwe atandukanye asaba amahera atandukanye navyo nta busuma burimo bijya byo kuja muri Katare byo n'ubusuma bweruye kuko abantu baje muri Katare bagenda kuri gusa haro naho numvise ngo baje kwiga imyimenyerezo bashaka kugira ngo uzana amafaranga ngo ikiro cy'umuceri ngo ikiro ngo cy'ikaroti ibiciro icupa ry'amavuta ngo bagaca bakotiza umunsi wo guteka ngo ariko babimenye ayo mafaranga bagaca bayajya nta n'indi birahera ayo makuru bayampaye rero ugomba kuja Katare urondera passport gusa kera bari nayo barondera kandi n'ubu bashobora kwibarondera niko gusa biko biragorana kwinjirayo kuko bajya abantu bajya bafite amakampani amafaranga wewe bakuronkako ugutora hariya baha n'amahera menshi cyane ugenda gukora ayi wabo baramaze kuyabaha ugenda we barakugurisha rero hajya niyo kwicarira niko gusanya dukenye tuba dukeneye akazi bo barakeneye abakozi n'abakobwa bo barakugurisha hanyuma bakakugura hariya bakamuruma amafaranga bagahariya company iri hariya uje bakamuhemba ari mu Burundi agaca gutanga uwo barakugurishije ugiye gukora warariwe byaraheze niyo mpamvu amafaranga akenewe ku muntu ari ageraje mu ibihugu ababasaba bariko barabiba mu bwoko kubera ko dukenye nyene dushaka kujayo turayatanga Jean Marie ati je mfise passport gusa kandi nashaka umfashe njabuke bikunze après ikiganiro tuvugane mu numero WhatsApp ni oya urakoze mugabo no kuri je ngira nimero nyinshi nkuba ariko message ku telefone zishika majana nka telefone yazimye kandi yasi nk'amajenane rero no kuri nkubwiye ngo turaganira kuri WhatsApp kirese duhuriyeho nkubu uhamagara ukambaza ibyo ushaka nk'ubu nyine ndi live nabikwishura mugabo inyuma yahamba ngiye mu bindi kigise ibindi bintu namba ariko ndakora nshaka kuguma ku matelefone kirese duhuriyemo aha muri make nk'ubu inosa turamaze kuganira
Innocent twaraganiriye, uyu Janete twaba tumaze kuganira ntihenze, nimba nihenze sinzi. Hariho n'abandi nka muri chat ushobora gusanga tumaze kuganira bashobora kunshingira intahe, mugabo ikibazo ni ukuntu ndonka umwanya, nshobora kuronka umwanya wo kugira ngo tuganire. Na adresse nyene nayibonye, mugabo nukuri biragoye. Reka tugende ku wundi yitwa uri Alemanye. Wewe vyogenda gute kugira ashike Canada? Wewe aho uri mu nzira kabisa, wewe waramaze kugera muri Alemanye, bivana n'ukuntu hari, nimba warateye ibikumu biba bigoye. Aho umuntu yobanza kubaza nyene canke ukaraba inzira, ariko uri muri Alemanye ndumva ko vyoba vyoroshe cane. Harya uvuze ngo uri muri Alemanye, hanze muri uri muri Alemanye turabe gatoya. Sinzi mbo ngibuze umuntu yingira yicisha kwa amazi twaraba umuntu ari muri Alemanye agombye kugenda, ari muri Alemanye hagomba dukoresha iki? Fly Canada, Germany to Canada. Ni harehare kabisa, ni harehare kandi yafurawe distance. Yo, okay, reka ngaruke. Hano tugomba turabe mwe mwatubajije ati kuva muri Ntuzenya, arara hano turi muri Ntuza Canada, uva muri Germany, ngwiye ni harehare cane kabisa.
iyi ni Canada, reka tuje muri Germany. Germany ngiyi no hejuru, mwabonye ino ni muri kurabona suri yanje, kuva ino uzi no muri Canada, umwanya uhari sinda, ariko ni kure cyane, ni kure. Ukuntu bahagenda sindabizi naba niko ndabesha. Akaba ariko barankurikira nka je, murabona iyo ndi ko ari, murabona nka je ndi aha. Jewe ndi ino ku mpera aha. Niyo mpamvu ivyo muri Germany ntashobora kubimenya, ariko reka turabe distance ko bayitweretse ngaha, dukoresha iboneka. Murabona ni kubera ngaha kano karongo murakabona n'ibirometero ngibi, twaravye distance iri hagati yo kuva mu Germany gushika muri ntuzenya muri Canada. No kureka ngaruke muri commentaire usanga ari ibindi bibazo. Rero sinzi ngo umuntu yojayo gute, wayaye gusa abantu bari bo bashimwe muca mubibona kuva ino hejuru ino kuza ngaha, ntivyoroshe kwe, mbona bitoroshe no kuri. Germany ashaboca hehe kwe, Chino muri Oceania sawa, United States kinjira muri Oceania, Greenland hano ntiwogira ndi oya, ni kure cane. Murikorera ubushakashatsi no kuri ntabyo nabamenye nabambeshe. Okay, reka ngaruke rero ngaha kuri ntunzi. Hano rero turaheza gatoya mu kanya ngo amashini n'amasezero, but ndacyari ngaha tube muri commentaire. Okay, ntacyo murakoze. Jane bayibonye kandi wewe uri umuntu mwiza, ndakuzura kubona no gutanga udukomantere tw'ibitekerezo. Uriya mba ndababona abantu mutanga komantere zubaka. Sinzi ko ari izindi komantere ntasomye. Ego nahejeje iki ndibaza komantere ntasomye, nazo nzi izo n'abandi ntasomye. None Dani, ni gute twomenya izukuri ko jewe maze kwandikira kenshi ntunyishure kuko nashaka ko tuvugana? Mutama Jamali, jewe sinigira nishura message no kuri. Ibi naba nabivuze buri munsi kandi sinshobora kuguma ndabisubiramwo buri munsi imisi yose. Uri umu forwards wanje ubwirizwa kuba ubizi yuko jewe numviriza audio gusa kuko ariyo, kandi urika audio ngufi irimo icumviro kinyaruka, nkasha ndayumviriza n'ingoga, nkasha ndakwishura n'ingoga. Kuko ndiko ndayumviriza ndashobora kuba ndiko nandika nishura uwundi.
kuko aba ari message nyinshi cyane zigoye gukontorora no kuri ntubariko zirenga amajana 4. Rero wowe uzurungike audio ndayishura canke nkandi ngaha nyine ugacubaza none ubonaga mugenzi noronka umwanya wo ngaha nkaronka n'umwanya wo kuja hariya kuba ndaganira n'abantu ntaco nokora wewe kuvuda profita kugira ngo ikibazo kibarize ngaha ndakwishura uwoje ngo none Dani ni gute twomenya izukuri maze kwandikira kenshi wowe visa y'ukuri icambere no kuyironka icambere no kuntu yironka ntihaza iyo umuntu uzohura bakubwire nibaza niba twari kuva mu ntango nta marazo bwira ngo ngenda guhe visa uwazo bikubwira azobagira kuyibe ariko ugiye nko mujya company isanzwe yemewe na leta nenga vyahagazera ariko vyahagaze mbona bimeze neza narinzi ngo byahagaze ariko mbona bitahagaze mbona ari sawa bimeze fresh wewe warumbajije ngo none ngo twamenye ngo izukuri gute reka nshinza ngaha ndakonye some commentaire izukuri icyambere no kuzimenya urumva sindakubwira ngo baziraba gutya kweri mugabo nyine ikintu cy'ukuri n'icyape kurakibona ariko ubwiza amakenga ukuntu wayirose kwanza icyambere genda ku kibuga c'indege kwanza ndakigezeko genda hajya kuri kibuga c'indege muri service y'amaviza ubereke dijaro umuntu yandungikiye viza reka ntitira kuja hanze viza yandungikiye ngwiyi ni mu yinsuzumire ubusa n'uwishikanye barayigusuzumira bakakubwira ngo niyo canke siyo anatandaye kujagura niyo tike y'indege kuko viza iza imbere y'itike y'indege gutyo rero ugiye gusuzumisha bashaka kugira ati okay iyi viza yawe siyo bacisha mu mashini yabigenewe hanyuma bashaka ati siyo canke niyo ariko kandi nababwiye uburyo bwo kubyirinda n'uburyo bwo kwishikira aho uyitora nimba ugomba kuja muri Canada uka makinga ushobora kuronka viza yo kuja muri Canada ndabasubiriye mu bantu b'Imana ushobora kuronka viza yo kuja muri Amerika ndabasubiriye mu bantu b'Imana utagiye muri ambasade y'aho hantu kandi umaze kugerayo ntubukirose viza ya fake urinze uyironka ibariya heyere hano rero ayo makenga ufise ngo wowe warinze uyironka hanyuma ikaba ni ya fake uba wayirose wayikuye kwa ambasade itaguye ya fake kese ari muri bwawe ugihura n'umuntu nyene ngaho ku telefone ngo reka ndaguhe viza ngo ndungikira amahera ngo ndungikira ifoto ivyo ntibibaho utashize ku rutoke gutya bijya bikumwe muri ambasade ngo babifate bamekinge shuwa ko bahaye viza ari wa undi bafashe imbone bafashe ibikumwe babonye passport yiwe ntibashobora kuyiguha aho rero nta busuma baburimwo n'itike y'indege ugenda ukagura ukagenda ku kibuga c'indege wararamye uzi kugiye kurira indege mu yufisi kwije mugabo uzi ko ari umuntu w'umwikanda yiguhe mutari kumwe ubu kwizera gute yuko abagira kwibe abagira kwibe kandi asha kwiba neza cyane nuko rero ndazi abantu bashavura ngaha muri commentaire bari baza barantuka ngo wanda basese agatabi ariko nta kundi byogenda jewe je ntandukanye na Chimamanda je sinzoza gutukana ngaha mvuga ibya badadi aya ntabyo nzi je nzobabwira ibinyene murabe neza mwicunge neza ntimwibwe ndumva nuko sinzi ko hari ikindi kibazo kihari kugira ngo dusezerane mwumvise uburyo bwo kuronka akantu viza n'ubwo reka turabe tite nanditse yavuga ku bijanye abashaka kuja Canada USA na Europe menya
ko wokwirinda viza za fake. Ubusuma ni bwinshi mu Burundi, nibyo nari navuze. Ubusuma ni bwinshi nyine mu Burundi. Kwirinda amaviza ya fake ni kutigera wizera umuntu muhuriye kuri online akubwira ngo gira guhe viza. Ivyo ntibishoboka. Uzumvikana guhenda umuntu we ngo ndungikira ngo karangamuntu, ndungikira ngo pasiporo, ndungikira ngo ifoto, bijya byose n'ububeshi. Agomba umuha ifoto hanyuma agende ayishire mu mashini asikane, iyi muri foto ayiterure ayitereke kuri cya gipapuro c'uwundi muntu, hama ahindura amazina, wowe uca ubona umenga ibintu ntiwararaye. Nuko biba. Nizere ko rero mutazongera guhura n'ivyo vyago. Abo tuvuganye nizere ko mutazongera guhura n'ivyo vyago. Umuntu agomba kuguha viza ni umuntu akubwira ngo ja muri ambasade agusabira rendez-vous, ukagera muri ambasade ukabona n'abaje bazungu bakakubwira ati hakenewe n'ibi n'ibi, bakagira ivyo bakubaza nawe ukagira ivyo wishura. Aho uzirinda kwibwa, amafaranga yawe ntazogenda agiriye ubusa, ariko nutabikora gutyo uzibwa amafaranga yawe. Twirinde kwibwa rero, niyo mpamvu nanje ndahari kugira ngo ndabafashe. Ugomba ko ndagufasha kugusuzumira canke ari umuntu aguteye amakenga ariko akubwira ibintu bitumvikana, ninje live nk'uku ngo muri commentaire bimbarire hama tubivugeko, canke unyandikire kuri WhatsApp nyene akaudio kagufi, hanyuma ndakwishure. WhatsApp yanje ngiyi bantu b'Imana, ntinanyegeje nta nubwo iri kure. Mwe muyibura gute? Singiyi yanje, WhatsApp yanje ngiyi, murayibona ngiyi. Muyibura gute? Imisi yose ibiri ngaha. Ugomba kuraba umwirondoro wanje, ja ngaha andika jino hejuru kuri Facebook, aha mubona hano, wandike ngo Daniel Mugisha n'akarorero. Daniel Mugisha. Daniel Mugisha singu akacaza umufyonzeko. Injira muri about. Urumva izi imvunja none. Iposta ni ya kera we. Hano ugomba kuraba imyirondoro yanje uja kuri about hano. Handitse about. Telefone yanje ngiyi, adresse yanje ikaba ni. Ugomba kuja kuri Instagram yanje link ngiyi, email yanje ngiyi, website yanje ngiyi, YouTube yanje ngiyi. Hano aho ufyonze ko uca winjira kuri website yanje. Twitter yanje ngiyi. Aho ufyonze kuri Twitter uko tayari winjiye kuri Twitter. Hano barabaza ngo kubera babonye ukuntu ninjiye baje kubaza ngo mbanze kuverify banze ko ari jewe, ariko papa sivyo nkeneye. Ugomba kwinjira hano kuri YouTube ni paf. Urinjiye kuri YouTube yanje ngiyi, wahegezeko ifise ba subscribe 27,000. Urumva ugomba kuja kuri website ya kuri Twitter. Twitter ntimwayibonye kandi nshaka ko muyibona nayo. No, Twitter ngiyi ndayizana nciye hano. Twitter ngiyi yanje ngiyi ifise followers uyu munsi 3,300. Following 3,000 nangahe? Abo nkurikira nabo nkurikira babahakwa kungana. Ngiyi iri verified. Nimba ukeneye kubona amasite yanje, indi Twitter yanje iri verified account. Ivyo ntwitinga ngo ibi murabibona. No. Anya ntangaruka inyuma tuje kuraba ibindi bijanye na Instagram ngiyo, ariko irise ko ni kwa kundi ngiye nayo nyine uyibona. Mubona ibintu binyegeje n'ibikigaye.
Instagram hano ifitiye bakeya ariko ibihumbi bingahe. Okay, ariko ngiyi 3,300 angahe gusa. Okay, website, web, where is the web? Facebook, web ndayibuzira. Instagram, Mugisha, yes, agiye kuri web yanje usangayo mwambonye. Website, Google website, gize gutya ngiyi verified nayo na Google yaramverifye. Mwabonye ko ariko blue verification ngiyi hano nikabona wari wese ku bantu muzi ibintu muca mubimenya. Aka uba uri real person canke real person. Nimero yanje no kuri Google iriko ngiyi, nta banga ririko. Mwayibonye. Ntimukabure rero Daniel Mugisha kuri Twitter, kuri na hehe. Nuko ndabashimira rero, ndabashimiye cyane ko mwashoboye gufata akanya kanyu mukanyumviriza twatuganiriye. Mwakoze, reka nzogaruke ejo kumbure ndose akanya twongeye tuganira ibindi. Mbonye commentaire kumbure ntishyuye, hari igihe nshobora kubona ikibazo ntishyuye ngaca ngarafatwa nkakishyura. Nzobihabwa nuko mbonye kumbure ikibazo mwabajije. Duhe umwanya wo kubaza. None gahimwe umwanya wo kubaza, hari commentaire namye nsoma zishika 100. Iyo umuntu ariko aravuga wewe ucubaza hama hakwishura. Wabwize ko wabajije nkaba nakwishuye, umwanya wagiye. Kumbure nibashira commentaire nzoyihera ko ejo nagaruka mutama. No stress ntaki. Weza yigwe kandi mugira ijoro ryiza ngaho mu Burundi. Natwe turi ngaha dusangiye amasaha namwe ngaho bitandukana n'isaha imwe gusa. Ubu turasubira ejo mu gatondo. God bless you wherever you are. Bye.